Maramutse nibutse hari ikiganiro cyahora mu gacaca ku radio citwa ngo dukeburane bishobotse twigishanye. Ino video nashaka tumere nk'abakeburana bishobotse twigishanye. Ahanini novuga umuntu iraba umuntu agiye hanze y'u Burundi, umuntu wese. Ariko vyiza no mu Burundi niko vyagomba kumera, wogira pratique ukavyigisha kugira ngo umunsi wagiye hanze bizo gufasha, ariko no mu Burundi ashobora gufasha mu bintu bitari bike. Reka ndabikomeze ndabikubwire. Icambere nja gukoresha icongereza kubera ari cyo numva neza nokoresha n'amajambo amwe adafise ikirundi wanashaka, ariko icambere ashaka kuvuga woroshe ibintu mu congereza, take it easy canke loosen up, uzokwaye kubya canke relax, uvyoroshe ntufate ibintu byose ko ari ibintu bikomeye. Kandi nko congereza novuga ndi the world is not there to get you, buri muntu ntabwo ari umwansi wawe. Kuko abarundi kenshi na kenshi iyo ushite muri situation umenga uri kurahangana n'abantu, ibintu byose baradadika, turadadika. Ndaje nicizemo nibutse kwanza hari umuntu kera twigeze kuba turiko dufasha ngo aje hanze, mbona umuntu mwene wabo amwandikira ngo niwashaka kuri aeroport bavuga ngo kuri birato canke sentire ntushavure. Kavuga ivyo nivyo wagomba kubuzi ugiye ahantu ugasanga kujya vuga ngo ibyansazi bajya ujya nk'insazi, ugasanga abantu bari kuba kuri birato nawe kura mu bandi, bakora sentire zikura mu bandi. Ndaje gushika ku cya cooperation, ariko relax. Uhuye na polisi uziko atacaho wakoze, ije gucekinga irabe ko ibintu bimeze neza, relax muvugane neza. Ica kabiri ekanagifatanya amfete gukopera, donc ukorane nawo muri ko murakorana udashizemwo amadadi, utadaditse. Umuntu akwaje ikibazo ntumubaze, ntumishone kindi kibazo, na cyane mu ma interview. Ndaja kushika naco nyene, ariko umupolisi kwaje ati ugiye n'umubwiye ngo none ngo icuka imbarize iki, oya akeneye ndoye i London. Bakubajije bati mbega wariye, nubaza none ngo nango ufite birakuraba. Ugerageze ikibazo aho ndavuze nko hanze cyane ko nta muntu akwaza ikibazo cyo gutrikinga, haba hariho impamvu. Abantu baba bari bakora akazi kabo, ivyo navyo ntihagiye mutabimenya. Na cyane nk'iyo uri korana n'abantu bo muri leta, bajya mu muri leta nta muntu afata ingingo yiwiwe. Ibihugu vyo hanze bikorera kuri script, bikorera ku mategeko yanditse. Umuntu ari ahantu akavuga ati jewe nsinze gutanga amavoca canke impapuro nizi azitanga akurikije uko amategeko yanditse. Ataruguhaye nuko hari ikintu kibuze muri aya mategeko. Ico kintu kitabonetse, naho wotukana, naho woshwana, naho wokwitembagaza, naho womufukamira ukamusenga, naho womuhiki, nigihinduka kiruko nyene. Donc akubwiye ati bo hariho urupapuro rumwe rubuze, genda hari rurondere. Nta kindi ufise cyo ushaka kuvuga umunsi wose. Jewe nkora akazi rimwe iki kiraka cyo kukwenderpreta, hari gihe mara isaha yose umuntu wabwiye ati rero muri bino bintu harabuze igendo kirondere, tukamara isaha ariko yargimana ngo urabona there's nothing, ntarakimwe umuntu ashoboye gukora. Ubwo runtu rutabonetse, ubwo papuro rutabonetse, nta kindi wokora. Niba hari tariki ikaba mismatched, wagiye kukaranga muntu bakakwandikira itariki kuri passport kandi ikindi tariki washira ahantu hakeneye kuri bakaranga na passport akavuga itagenze uhuye, kiretse ugiye ukarondera ugakosora iryo kosa, nta kintu gishoboka. Biba vyanditswe uko nyene mu mategeko, nta kintu gishobora guhinduka ko. Urumva ico gihe bive kwanza ni system, biba biri muri system, nta nakimwe ushobora guhindura. Hariho nk'ibintu vy'amaviza bishika nko mu Bafaransa, bakamuha visa passport akabara akadome kamwe canke izina bakibesha akadome kamwe. Ico batagikosoye ntushobora gutravelinga. Uje kuri aeroport baramatchinga ibintu bidahuje, ntibihuje, naho wogwana, naho gutagihinduka. Ego nivyo harimwo rumu ya negotiation mu bintu bimwe mugabo vyinshi biba biri fixe, nuko bimeze n'amategeko. Donc gukopera biragufasha. Polisi gufashe bakeneye kurongera icyo bita statement. Ushaka kuvuga simvuga ntabonye umura, ivyo ni sama amategeko buyafise, mugabo kubisigaye wemeye kubazwa ibibazo ntutangwe kudadika ibintu nk'ivyo. Icya gatatu, smile.
twenga agatwengo nta kintu gatwaye. Abarundi tukunze gusirika bijya ucumengura umuntu w'inkozi y'ikibi, ucumengura umuntu utari approachable, amadiriz menshi ku kazi ugiye gukora interview barakubaza ibibazo bijanye na technique, hari n'ibibazo bijanye na behavior, ingene wifata, babita ngo ni company canke culture fit, ushobora gufitinga. Ugiye uri umuntu usirika, hari ibintu vyinshi utaronka. Abantu benshi baramutuntu kubera just agasmile, nice smile. Boss ivuze ngo faking, bo bashobora faking wanashaka no faking aba faking. Nibutsa ahubwo hariho umugenzi i Cape Town yize école ishuri ya mahoteli. Hanyuma ku munsi bagiye kubaha akazi agence bajanye ibabwira iti baja gutora, muratonda ku murongo mushika 70 yahe, hotel manager araza yitoremo bangahe ati mutwenge. Nava ngo bigene bishinyirizo cyangwa aho nta kazi yaronse. Niko bimeze, ni industry yikora kuri happiness. Ugiye muri zo za Philippines, za Thailand, ni fake smiles. Mugabo utwo smiles turattracting abantu bamwe ntiba bari deep, utwenze ukabona unyakiriye neza nkirenganira ibi mu mitima jewe ntavyo mageneye kuraba. Ico gihe rero biragufasha kuronka abagenzi, biragufasha kuronka akazi, biragufasha kumikana n'abandi, biragufasha ko batakona ko umenga uri umuntu w'umunyentambara. Na cyane mumenye hariho ikintu bita stereotype, yuko abantu bibaza yuko abirabure turi abantu angry, twashavuye mu zo kuvuga ngo the angry black man, angry black woman. Donc iyo ugiye ahantu mu bihugu vyinshi bibaza ngo kuri umwirabure utangura intambara, uri umuntu w'umugwanye. Je mpora ndanavyumva. Ico gihe rero iyo usiritse uba ukonfirme vya bindi. Rero iyo ugiye babona umuntu uri easy, utwenze, uri lakishinje, shiga bagati po ya des exceptions à la règle, hari ama exception. Bo icakane ikintu bita eye contact. Naco ndazi nko mu nk'abakobwa cyane nk'i Burundi kirazira guhanga amaso umuntu akuruta no mu n'abagabo ngira nuko. Ahandi iyo umuntu ariko kubaza ukaraba hirya, ukaraba hasi, ukaraba babona ko ubuye nturi interest n'ivyo ariko aravuga navyumva si vyiza. Iyo utari interest n'ivyo umuntu ariko aravuga kumba ntwari kubori muri ko muravugana, ushaka kumusezera uti mfise kandi kazi nje gukora. Ivyo navyo navuga vyo kuba ndashaka vyo kuba honnête. Iyo udafise umwanya umubwira ati sorry nangiye kwishura cyangwa gukora iki kintu cyo kutoka kirundi munsi, hakwihata ukaguma wirabira hirya cyane wizubaza. Ikindi ashaka kwaza kuri maronette uri kurabesha. Donc iyo utakura mu akwaje ati ejo wagiye kwishuri ngo naragiye ucumenga uri kurabesha. Kavuze ati ya byarashitse. Donc eye contact, kuraba mu maso umuntu muri ko muravuga nagiye kumuramutsa kumura mu maso. Bon rimwe mu rufazo navyo dukora, mugabo ino nibafata ko rufazo nafata ko hari kintu uri kuranyegeza, you hiding something. Ija gatanu gikomeye cyane be punctual, soyez ponctuel. Ibintu birambabaza ko nk'abantu bamaze nk'imyaka 20 ahantu mu gihugu cy'abazungu batumye kinama bagacegwa. N'umukoresha w'inama gasanga yacerewe. Bijya bintu pe sinuvi kuntu bitugora kubera none nk'abantu mukora akazi mutonda umunsi mwishaki, abantu mujana abana ku ishuri mujana amasaha mwishaki, kubera ki ku kazi no n'ahandi tutonda. Mugabo iyo muhanye appointment ni muze on time. Je hari abantu bagabo babirigeze kuntumira kuri appointment bari bamaze muri ico gihugu imyaka irenga 10 ngiye ndabarindira nk'iminota irenga 30 ntibigeze banandika message bati turaje kandi abantu babashinga naye nuba mucize ko uwo munsi naciye nta kazi cubero cabo ko je utanyohereje umwanya wanje sinzo kuba. Bo donc soyez ponctuel, tonda kugiye n'akantu gatoyi ariko wakishinze ndagenda kuri eglise nta muntu akubwira ngo uze ku mwanya, nta muntu akwirukana. Mugabo ko wavuze kuzogenda genda on time, okay? Twevite kandi stereotype ya African time, ibi bibaza ngo abanyafrika ntidufise notion y'umwanya. Be on time. Abantu benshi bakorera kuri calendar, kuri diaries, journal, babanditse isamba ndaha, isanche nja. Abantu bacegwa no kwa docteur. Murantangara docteur nkino, docteur akora kwisa umunsi wose uri booked, kandi bafise iminota nka 15 20 kumure gushika 30 yo kugora consultation kutugwara tubayabaye. Donc wowe ucera iminota 20 ko appointment yawe yarenganye. Ikindi abadoktori nkino nk'abarundi baje vuba canke abanyarwanda n'abazayirwa n'abandi baba babukinze no mu babarishe no mu interprete. Nukuvuga docteur akazura kishe akazi kuma interprete rakishe, ushitse kandi ugaca insista ngo docteur akubone kishe na kishe yaba oblige kubera nyene ugwaye niyo tegeko niyo ngenda bagendera ko umuntu agwaye baramukonsulta. Be punctual man.
sois ponctuel ukeneye kuja ahantu itegure imbere y'umwanya urabisaha kuko mura ndabiraba umuntu mukamufise ahantu muja ugomba gushika saa 9 ukavuga utagenda 30 no kuvuga saa 8 n'unusu n'imiburi witu zatugiye mu bisanzwe tuza kufata umwanya kuhagenda ukimvira ko hashobora kuba traffic ukawongerako ukimvira ko hashobora kugira uhagarara nk'ifise nk'abana mwana akavuga ati je nkene kuja kwitwara tugahagarara ukongera ku minota mikeyi ya protection aho ushikaje usanga hatari parking ukabanza kuzungu kuyirondera iyo kayishirako utahazi neza cyangwa udafite GPS agiye ushikaho hano ugasanga uri kura urazumagirika aho umuryango uri ivyo byose ubishiramo ubifactoringamo kujya kuntu umuntu acererwa ngo traffic baye ndende wari ubizi ko hari traffic ry'abarabara nabuze parking wari uzi ko kino gisagara parking zigoye kuronka umwana yahavuze ngo mpagara wari uzi ko ufise abana ivyo byose ubifactoringamo mu gupanga iyo gahunda yo kuja ahantu ukugira ngo ntucegwe ahubwo bishobotse hashike kare utari kurabira kuya uruhuke urabe ko utari kurabira kuya wikinga ku maso abadamu murazi ivyo bintu uwo mwanya ushiramwo mu mwanya wo gushikayo kugira ngo ntucereze abandi. Donc be punctual, soyez ponctuel. Ikindi inagira mvuge ni ntuvuga amajambo menshi na cyane mu bintu vya interview canke mu rubanza ibintu nk'ivyo cyane interview novuga officiel haba mu by'igipolisi hamwe vya immigration hari ibibazo vyinshi ibanyishu yabari ego oya bijya bibazo genda straight bakajeje kuwa gatanu urafise umugore ego cugezaho ntutavuga ngo ndafise umugore ngo umugore mwiza cyane gugenda murongora ngo hari ngo imvura ikiragwa ngo kandi ngo urabona ngo arateka aravomera ivyo nta muntu yabikubajije yakwaje afise umugore ego oya rindi ikibazo kigira kabiri ubu ufise imyaka ingahe imyaka 18 nta kindi kintu akubajije ngo urabona ngo nabanje kuzingama ngo ntanzingama afise imyaka 20 ivyo nta muntu yabikubajije yakwaje afise imyaka 18 wavutse ryari bakubajije itariki umunsi utariki ukwezi n'umwaka no kuvuga ngo navutse 49 urikura uratevya ntutaka kuvuga ngo navutse ku itariki zo kwa gatanu urikura tevya kiretse kumba kwajije hagiye kumbure dekarare bakabaza birthday yawe kuwa kangahe ku itariki ya kangahe ico gihe mugabo kenshi na kenshi officiellement bakwajije itariki ukwezi n'umwaka ucugezaho ntutangure kurambling donc ibibazo bivuga when kino gihugu wagishitsemo ryari akwaje umunsi washitse nutavuga ngo twaciye Dubai ngo hanyuma ngo idegera teba ivyo nta muntu numwe yabikubajije kenshi na kenshi uri kuradindiza interview canke ukaburi kurakora ibibazo uravuga ibindi bintu bihava biguta mu mutego donc ibintu biri straight vyishure straight ibintu bitari straight navyo nyene ube concise bakubajije tubwire ingene washitse hano waje niki naje n'indege. That's it. Bo waciye he ico n'ikindi kibazo twafashe indege kuva ha dushika ntutanga kuvuga ingene vyagenze kuri ama escale mwaciye ko ibintu nk'ivyo nta muntu yakibaje ikindwi kijaye n'ivyo ube honnête utazi indazi nyinshi uvuga nayo nzi ntutangwe gufonda ibintu ko kenshi na kenshi murabona abantu bakoze interview mu makambi y'impunzi cyangwa ibihugu bavuyemo bashika hano bagasanga interview bayi recorded batakuvuga ngo ibi wabivugiye iki agasanga yari ibeshe kumbe rimwe ni honnête ahandi ntiyavyibuka agafata itarika ashatse itarika utayizivuga uti ntayonzi iyo nishu iremberwa mu bisanzwe gusumvya inyishu y'ubeshi ikindi ino novuga ko ari societe yubatswe ku kwizerana high trust abantu barizerana umuntu ufise imodoka ugurisha ntabwo yifaking uramubwira uti imodoka ndayigurisha kubera nagerageje kuyikoresha sepa imoteri imaze kupfa kabiri mbisemo kuyigurisha umuntu akamenya ikintu aguze ni high trust society niyo bakorera ko nkizo za Amazon abafise za Craigslist n'ibindi bisa n'ivyo umuntu aragura ikintu za Gumtree muri Australia umuntu aragura ikintu wamubwiye description ni kwatsa kuba agisanze ni societe iri honnête ino n'amataxi musanzwe uravuga nyine umushahara waronse ukora nka business donc gerageza ntugire ibintu vy'ubuswahili ibintu vyo kwiba ibintu ivyo ino ntibikora ubikoze bishobora kuzoguhitana umunsi umwe cyangwa uriya ibintu biraba recorded hariho za kamera hari abantu bahora bafata batwaje imodoka ukuntu agatangura guhaduka yahaduka cyamuzanira kamera bakamwereka imodoka si wawe umudereva si wawe
urumva gerageza ube honnête. Hari ibintu biba recorded, za kamera, za fingerprint, ibintu nk'ivyo biba bihari ku buryo bishobora no kugufatisha, ariko kandi societe uriko urayihombesha iyo bigishije kuba abaswahili bose. Mbo 18 wige amajambo twavugana, urakoze, merci, thank you, please, excuse me. Amajambo nyene y'ikinyabufura uyige, nkoresha itamiro kinyarwanda kubera ino barayakoresha cyane. Ni bimwe bijanye no kuba friendly, nimwe bijanye no kubahiriza abandi bantu. Ayo majambo urayakoresha bijyanye n'ivyo kwa abantu bariko baragwana, ngo umponyoye ko tuca tugwana, unsutse kwa amazi tuca tugwana. Oya, ino umuntu agonyoye ko mwese mutangura kuvuga sorry, hanyuma bikabigereye ngaho. Umuntu yagucumuye ko araza akagusaba ikigongwe, bigahera biheze. Nta bintu vy'inzigo y'inzikira, nta bintu vyo kubika mu nda, nta bintu bivuga ngo nzomwihora, nta bintu bivuga ngo ugwene ntumuhenera muyitikibura nyoreka da, murasabana imbabazi bigaherera aho ngaho. Hanyuma akazi kakabandanya muri ku kazi, imibano ikabandanya muri ku mibano. Kandi umuntu avuze ati ndakubabariye, biraheze, ntabwo aca bibika mu nda ngo azoyikure ibiboze. Nk'uko ubona i Burundi twamatiriko turajyana mu bisaje ibintu byo kujyana vy'i Burundi, haba politike yo hejuru hano mu mibano yo hasi, no kubera tutazi iyo civilité yo gusaba imbabazi, yo kwicisha bugufi. Ivyo ukavyiga, yo gusaba ikintu neza utashizemo impaka ngo utampaye uri umugesera, ibintu nk'ivyo. Ivyo uvyige donc amajambo n'inyifato ya civilisation, yo gusaba imbabazi, yo kubabariranira, yo gusaba n'ukinyabufura, yo gushima. Nico kindi umuntu ashobora kugutelefona amafaranga ukamurungikira, ntiyiye yumva ati reka mpindukire mvuge nti warakoze, ati warakoze. Ivyo bintu I don't know, ni ingratitude idasanzwe, ni entitlement, kubera ko ufata ko ivyo bintu yaguhaye we atavyo yakoreye. Ivyo navyo nyene muvyige, mubikoreshe kenshi na kenshi. Sinakubwira combien de fois rirenga uvuze mu majambo d'une manière ou d'une autre, umuntu akuzibiriye inzira, navuga ngo mvira mu nzira wagiye, vuga excuse me, ndashobora kurengana, gutyo. Ivyo muvyige. Hanyuma ikigira 9, novuga kwiga imvugo y'imbabarira matwi. Ibintu vyo gutukana Burundi, uri kirogorogo, urabeshe, wamuswaganyiwe, uri gifabagane, come on. Ahandi nkino ntibakwiye bakwiye ngo urabeshe, ngo ibintu yavuze ngo menga ngo siko vyagenze, canke ngo ntiyavuze truth, akuvuga nti yabeshe ngo he didn't say the truth. Ibintu nk'ivyo, aho kuvuga ati hagarika gukora ivyo bintu n'amafoto, avuga ati mbo yaba nari wewe ibintu nari kubikora kunuku. Aha bagukebuye ko ivyo uriko urakora amafuti, mugabo mu mvugo iri very subtle, cyane mu Bongereza kabisa. Ni gake avuga yeruye ati iki kijambo urabeshe, ati uko Jesse ko navyumvise, canke mutumvikanya akavuga ati bo birashoboka, ushobora kuba ufise ukuri, ntaco bitwaye. Kandi kenshi na kenshi abigira abizi ko we watakura ufise, mugabo yanse ko muvuga murahaduka, ajavuga ngo you might be right, gaca yirenganira. you have a point, kumbura urafise raison, vous avez raison. Muga nta raison ufise, gusa yanse ko muvuga murahaduka ngo rirenge. Ivyo nabo vyige, no kuvuga uvige kubikoresha, wanke kwirwa urahaduka, ariko kandi uga no kubitahura. Iyo umukoresha kubwiye ati akazi muri ino ndwi umega akazi ntikagenze neza cyane, nukuvuga tugira tukwirukane. Ucibitahura, ntugire ngo boss ntiyankariye ngo vyoroshe. Nukuvuga vuze ati udahinduye mu nzu tuzokwirukana. Nuko bakubwira sho gutora kujana mu gakofi boss wamutambuka, ico gihe kwanza ucumenya kubona kujana mu gakofi ko atari ubucuti wawe, agiye kugukebura, ariko agiye kuguha warning. Ubwo naguha warning nakugabishe ko mu kirundi avuga ati ukuntu umenga ino minsi hari ibintu umenga umwanya urakunze kutugora, ntitugitonda neza ku masaha, kandi wakishiramwo mugari kavuga ati wamaze iminsi ucererwa. Ico gihe ufate ko ari avertissement, ntufate ko mwari kuganira na boss friendly ku kayeri canke bon kuri coffee. No nta n'ivyo biyeri bakunze gukoresha ku kazi. 10
icumi mbona vuga ngo nico cyanyuma ikindi njya kucita bonus ko navuze ngo ni ibintu 10 wige uko ibintu bikorwa ibintu yaba nk'amafacture cyangwa icyo bita amabils mu Congereza bikorwa gute umuriro amazi internet vyishwa gute birishwa gute umuntu atafise amafaranga bigenza gute ibintu nk'ivyo bo amashuri ufise abana biga gute system buri shuri yose ufise system yabo itandukanye kuri kaminuza hari amafakulte angahe ibintu nk'ivyo bo mu bidukikije hafi hariho ahantu hari nshobora gukora iki kintu ku buntu hari ahantu ushobora kujana abana gukina barisha ngahe ibintu donc ukiga uko ibintu bikorwa aho hantu uri yego nivyo ururimi kenshi na kenshi uratubera intambamyi mugabo washobora kubaza bahashitse kandi mugabo waza bahashitse ukaraba umuntu yakoze ico kintu ni muri kwiga ntuje kubaza abandi bantu batagiye ku ishuri kuko atari kubakengera nuko ntavyo umuntu amenya ikintu yakozemo cyane cyane hana abantu bagiye ku ishuri mugabo bagiye kera cyane usanga aho ibintu bigeze ubatabizi baza abo bantu bigezeho ubu dufashe nk'inzu umuntu yagunze inzu haraze nk'imyaka 20 ashobora kuba yaratomba inzu zizimbutse amabanki atanga ingurane neza ashobora kuba atazi uko ubu aho ibintu bigeze nicyo tumavuga nti uwavuba abazi vya kera ariko abazi vya vuba ariko kandi ahanini uzi gusoma icongereza ibintu byinshi babiri kuri internet ibintu byinshi babiri kuri internet ushobora kuvyisomera wowe nyene kuri internet sirazuma ngo uzurabaza n'umunwa no wo kwisomera hanyuma icanyuma ari nka bonus muga gikomeye no kivuga mu Congereza keep your hands to yourself iyo termo gikoresha mu Congereza avuga ati amaboko uyigumize ko donc ntihagire ikintu korako ibintu byo gukora koza uhereye ku kwiba vya kaboko ubivane mu bonye ikintu atari ciwawe si ciwawe naho cyo bakiri mwibarabara uburyo ngo niyo watoye ikintu vyitwa ubusuma utoye ikintu mwibarabara ntugisubize witwa umusuma uti no gisubiza nde ugisubiza nyeneco uti nyeneco ntamuzi ukijana kuri police cyangwa handi hantu hari podinga nko muri shopping mall mu iduka riniya iyo umuntu abuze ikintu ku mashure baba bafise icyo bita lost property ahantu ikintu cabuze bagenda kugitora jewe ntakaje telefone ndi mu iduka nzi yuko muri shopping mall nzi yuko bayinyakirira bakayimbikira cyangwa ingo domoni nta muntu ayitahana muhiri wiwe atari yiwiwe bagitoye mwibarabara baca bakijana kuri polisi iri hafi polisi uza wumva harimo ikintu kikuranga nk'akarorero nk'ingo domoni bimwe vyangombwa uzumva bagutelefone ngo tori ibintu canke ukagera kuri polisi nta muntu hano yazanye ingo domoni baca bayijana uyigitahanye urivye ariko kandi ubaye maronete ntiwiyumviriye uwundi muntu baye selfish nivuga ko uwo muntu nawe yagitaye gikeneye ivyo nukwigumiza kwa maboko ibintu tagwa ntubitware ikindi na cyane cyane ko nashaka kuvuga hari abantu bakunda gukora ku bantu babanyafrika sibigwinga ngo agacha twenga agacha gukubita gatugu cyangwa agacha gufata kutugu ngo wesha mwana wa mama bijya bintu n'amakosa bavyita harassment cyangwa indecent assault n'undi kuvuga hari umusore ari muka ngaratete umukobwa yamaje ngo yamukoze ko aje ko yamukoze ko inosama bariko barafyina mugakora hatariho cyangwa umukobwa ntiyabishima hatariho ntaho haba mu mutwe haba ku rutugu haba ntuzura kora ku bantu okay na ahantu hamwe gusa bakora ni kuramukanya shaking hands ahasigaye kirazira ko ukora ku muntu okay kirazira mbere naho yari umugenzi winuba kuzura kora uratusha abantu amaboko uyigumiza kase ico kintu bane bamama ntari murazokizira na cyane cyane uri nk'umugabo gukora ku bakobwa nope tamugore wawe nibigero ukora ko nta ntamure kuri gukora nta ntamwe okay sawa reka ngeza tuzosubira mugira umunsi mwiza bye bye.